Muri rwa rutonde rw'amazina uyu munsi twongeye kugaruka ku mazina y'abana b'abahungu, amazina meza, amazina agezweho. Ariko imbere yuko dutangura urutonde reka tubanze dusuhuze abantu bavuze ko tutabasuhuje mu kiganiro giheruka. Shimira abantu bari muri Belgique bavuze ko badukurikirana. Shimira abantu bari muri Afrika y'Epfo, South Africa nabo bavuze ko badukurikirana. Shimira n'abandi bose aho baherereye, Uganda, Kenya, badukurikirana mu biganiro byacu by'amazina. Uyu munsi tugatse ku mazina ane agezweho y'abana b'abahungu n'isobanuro yayo. Uyu munsi twagwitiyemo amazina 11. Bana natwe icyo tugusaba araba ko subscribe hama udufyondera iki kiganiro. Imbari zino ukunze ugenda ushire udutima muri commentaire cyangwa twandikire uti ndabikunze, uzoba ukoze cyane. Reka dutangure n'izina ry'11. Izina ry'11 dusanga ku rutonde turasanga izina bita Muhizi Guna Kai Emrys. Muhizi Guna Kai Emrys. Muhizi ni izina ry'ikirundi. Guna ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka muri Pays-Bas. Iri zina rikaba risobanuye ngo ingwanyi ishitse. Nayo Kai ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka muri Egiputa, ndavuga muri Misiri. Iri zina rikaba risobanuye ngo uwatoranijwe. Nayo Emrys ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Bwongereza bwa kera. Iri zina rikaba risobanuye ngo uwudapfa. Muhizi Guna Kai Emrys. Ku mwanya w'10 turasanga izina bita Iranezereza Merik Arden Cruz. Iranezereza Merik Arden Cruz. Iranezereza ni izina ry'ikirundi. Merik ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Bwongereza bwa kera. Iri zina rikaba risobanuye ngo inkomezi. Iri zina rishobora no gusobanura ngo umuyobozi w'ikiyaga. Nayo Arden ni izina ry'abana b'abahungu naryo nyene rikaba rikomoka mu Bwongereza bwa kera. Iri zina rikaba risobanuye ngo umurinzi w'umunyabwenge canke inshuti ya kera. Hanyuma Cruz ni izina ry'abana b'abahungu ushobora guha n'umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu Bwongereza. Iri zina rikaba risobanuye ngo ufise umutima ukomeye. Iranezereza Merik Arden Cruz. Ku mwanya w'9 turasanga izina bita Nganji Hari Oren Kairo. Nganji Hari Oren Kairo. Nganji ni izina ry'ikirundi. Hari ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Budagi. Iri zina rikaba risobanuye ngo umuyobozi w'urugo. Nayo Oren ni izina ry'abana b'abahungu rikaba rikomoka mu Bwongereza. Iri zina rikaba risobanuye ngo ukwera. Nayo Kairo ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo umutsinzi cyangwa umuntu atsinda. Nganji Hari Oren Kairo. Ku mwanya w'8 kuri urutonde turasanga izina bita Kaze Lucas Elm Santos. Kaze Lucas Elm Santos. Kaze ni izina ry'ikirundi. Lucas ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Baratini. Iri zina rikaba risobanuye ngo uwuzana amahoro. Nayo Elm ni izina ry'abana b'abahungu rikaba rikomoka mu Budagi. Iri zina rikaba risobanuye ngo umunyacubahiro. Nayo Santos ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka muri Espagne. Iri zina rikaba risobanuye ngo umutagatifu. Kaze Lucas Elm Santos. Ku mwanya w'7 turasanga izina bita Sangwa Enzo Jade Liam. Sangwa Enzo Jade Liam. Sangwa ni izina ry'ikirundi. Enzo ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka muri Italiya. Iri zina rikaba risobanuye ngo umuyobozi w'urugo. Nayo Jade ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Bubiligi. Iri zina rikaba risobanuye ngo ibuye ry'agaciro canke ibuye rikomeye. Nayo Liam ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka muri Irlande. Iri zina rikaba risobanuye ngo umurinzi. Sangwa Enzo Jade Liam. Ku mwanya wa 6 turasanga izina bita Nikuze Asha Owen Kadri. Nikuze Asha Owen Kadri. Nikuze ni izina ry'ikirundi. Asha ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rifise inkomoko mu Baheburayo. Iri zina rikaba risobanuye ngo umugisha. Nayo Owen ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina ushobora kuriha n'umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu Bwongereza bwa kera. Iri zina rikaba risobanuye ngo uwavutse neza. Iri zina rishobora no gusobanura ngo ingwanyi ntoya.
nayo Kadri ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka muri Turikiya. Iri zina rikaba risobanuye ngo ubutunganye, ariko iri zina rishobora no gukomoka mu Barabu rikaba risobanuye ngo inkomezi. Nikuze Asha Owen Kadri. Ku mwanya wa gatanu turasanga izina bita Uwimana Gian Dex Landry. Uwimana Gian Dex Landry. Uwimana ni izina ry'ikirundi, Gian ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka muri Italiya. Iri zina rikaba risobanuye ngo Imana ni inyembabazi. Nayo Dex ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Baratini ku ijambo Desta. Iri zina rikaba risobanuye ngo umunyabwenge. Nayo Landry ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Bufaransa bwa kera. Iri zina rikaba risobanuye ngo umuyobozi akomeye canke umwami. Uwimana Gian Dex Landry. Ku mwanya wa kane turasanga izina bita Ihimbazwe Kento Blake Vanda. Ihimbazwe Kento Blake Vanda. Ihimbazwe ni izina ry'ikirundi, Kento ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Bayapani. Iri zina rikaba risobanuye ngo umunyabwenge. Iri zina rishobora no gusobanura ngo amahoro. Nayo Blake ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Bwongereza bwa kera. Iri zina rikaba risobanuye ngo urenganura abandi. Nayo Vanda ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Budagi. Iri zina rikaba risobanuye ngo ukomoka ku muryango wa kanaka. Ihimbazwe Kento Blake Vanda. Ku mwanya wa gatatu tujya kurangiza uru rutonde rw'amazina ane ajanye agezweho ku bana b'abahungu. Turasanga izina bita Iraganje Mino Kento Ardo. Iraganje Mino Kento Ardo. Iraganje ni izina ry'ikirundi, Mino ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka muri Korea. Iri zina rikaba risobanuye ngo umunyabwenge. Iri zina rishobora no gusobanura ngo ufise umutima ukomeye. Nayo Kento ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Buyapani. Iri zina rikaba risobanuye ngo umuntu akeye canke umunezero. Nayo Ardo ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka muri Italiya. Iri zina rikaba risobanuye ngo umunyacubahiro. Iraganje Mino Kento Ardo. Ku mwanya wa kabiri tujya kurangiza urutonde turasanga izina bita iri ku ngoma Ethan Clark Noriel. Iri ku ngoma Ethan Clark Noriel. Iri ku ngoma ni izina ry'ikirundi, Ethan ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Baheburayo. Iri zina rikaba risobanuye ngo umunyembaraga canke umunyenkomezi. Nayo Clark ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Bwongereza bwa kera. Iri zina rikaba risobanuye ngo intumwa. Nayo Noriel ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Baheburayo. Iri zina rikaba risobanuye ngo impano y'Imana. Iri ku ngoma Ethan Clark Noriel. Ku mwanya wa mbere turangiza uru rutonde, reka tubanze tugushimire wewe wakoze subscribe, wewe wadufyondeye like, wewe watwandikiye muri commentaire ugadushira udutima cyangwa ukavuga ati ndabikunze, uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Nawe wese ugeje ihiganiro hano hantu uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Reka turangize uru rutonde. Ku mwanya wa mbere aya mazina turasanga izina bita Uwizeye Beno Anthony Nael. Uwizeye Beno Anthony Nael. Uwizeye ni izina ry'ikirundi, Beno ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Budagi. Iri zina rikaba risobanuye ngo ufise umutima ukomeye. Nayo Anthony ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Baratini. Iri zina rikaba risobanuye ngo ubutagereranywa. Nayo Nael ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Bufaransa. Iri zina rikaba risobanuye ngo impano y'Imana. Uwizeye Beno Anthony Nael. Wakoze wewe ushoboye kwiziganira hano hantu, wewe udukurikirana buri munsi, wewe udufyondera like nawe udufyondera subscribe. Cy'umwihariko abatwandikiye muri commentaire badushira udutima, muri abantu beza cyane, turabakunda.